ndabahaye mwiriwe mwese nikaze murana makuru atubwira uko ikirere cyo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 ntwaranye kizoba kimeze. Mu gitondo turiteze ko mu mihingo yose igize igihugu cacu hazorangwa n'ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoboneka ibipimo by'ubushuhe biri hasi kurusha handi ni mu ntara ya Mwaro twiteze kuronka degre Celsius 14. Ku muhingamo naho turiteze ko hazogwa imvura yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Bujumbura, Rumonge hamwe na Mwaro. Muri zo ntara uko ari zitatu hazoboneka ikirere kirimo ibicu muga hazocamwo n'ibihe vy'izuba. Izindi ntara zisigaye zigize igihugu cacu zizorangwa zozo n'ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru tuzoronka ejo ku muhingamo ni degre Celsius 32 zikazoboneka mu ntara ya Bujumbura. Nuko rero mwakoze cyane kudukurikirana, nkaba ndabifurije kugira umugoroba mwiza aho muherereye.